Bakunzi ba Mijo Talent TV ndabaramukije mwese bivanye naho muherereye hama irijwi muri ko murumva nijwi ryo musanzwe mukunda ryo musanze mumenyereye banyita Jedor sanzwe ndumu journaliste wa Mijo Talent TV. Barundi kazi banyarwanda kazi bakongomani kazi batanzania kazi bagande kazi ndetse ntibagiye abisi kazi hama uyu munsi n'umunsi uri hejuru umunsi udasanzwe umunsi ukomeye cyane gose umunsi wakamwemwe umunsi wakanyamuneza umunsi nagira ubungo kuba ndi kumwe n'umugenzi wanje nkunda cyane gose kandi mbona yuko tuberewe twambaye neza cyane gose hamana imbere yuko mvuga ikintu na kimwe canke imbere yuko mbandanya reka munkundire mege mikomba dukurikira kugira ngo nakire uwo turi kumwe umutumire wanje umeze neza kuri turashimira Imana umuremyi w'isi n'ijuru. Imana ihabwa icubahiro kuko niyo yaturemye twese. Hama nshuti mugenzi nimba atari kosa nimba atari bibi urashobora kwibwira abantu ko baradukurikirana muno mwanya ukidondora ukivuga uriwe. Yego ntaco bitwaye. Ku mazina yanje abavyeyi banyise banyita Nzeyimana Emmanuel. Yego. Hanyuma hariho akandi kazina k'amatazirano abantu benshi bakunda kumpamagarako bitewe n'ibikorwa nkora banyita Emma King. Yego. Hanyuma kindi kandi sanzwe uyu ari umugenzi wanje ndi umukinyi wo muri Mijo Talent TV. Hanyuma je nibaza yuko ibikorwa byacu muzobibona muguno munsi. Ndagushimiye cyane gose umutumire wanje Emma King afite izina ryiza cyane gose ati Emma umwami Emma ati niwe ari umwami vyukuri murabibona yuko ibintu bimeze neza cyane gose hama uyu munsi kuba turi hano muri kino kibanza muri ko murabona twaje hano kugira ngo tuvugane ku kintu kucivuga cacu twise amabi afatiye ku gitsina. Niyo mpamvu ndi kumwe n'umugenzi wanje Emma King asanzwe ari umuhinga muri ivyo bintu vyingo ndi kumwe nawe kugira ngo tuyage kuri ico kintu. Mbega Emma King iyo tuvuze amabi afatiye ku gitsina nirihe nisiguro canke ni mu kirundi ciza bishase kuvuga iki? Amabi afatiye ku gitsina ikintu bishatse kuvuga mu bisanzwe umuntu wese arabizi kandi arakizi. Ahubwo gusa ahantu biza gutandukanira nukuntu abantu twebwe tubitahura tutabiha insiguro imwe. Hari ihohoterwa rifatiye ku gitsina ku muntu w'umudamu, hakaba n'ihohoterwa ku muntu w'umwigeme akiri inkumi dufata abana batoyi, ariko kandi turasize inyuma n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina c'abantu b'abagabo kuko bose muri rusange barahohoterwa cyangwa se turahohoterwa. Ndagushimiye cyane gose avuze yuko hariho ihohoterwa kuvyerekeye ku gitsina haba ku mudame haba ku mukobwa akiri muto ndetse haba no ku gitsina gabo ku bahungu. Ndashaka rero udusigurire iryo hohoterwa ijyari ryo ku mudame ku mwigeme no ku mugabo. Reka dutangure kwihoterwa ku mudame. Ego ihohoterwa ku mudame ryo riza dukoresha iki kirundi ngo ryo riza rifise akarusho kuko bobo twishimikije ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore n'imbombovu idahwanije inkomezi n'umugabo. Yego. Bobo barahohoterwa cyane kubera yuko bahohoterwa mu buryo butandukanye. Hari ihohoterwa rya mbere kenshi rikunda gushika mu ngo mbantu bubakanye. Ihohoterwa rigira kabiri niryo abigeme batonyi bakiri batoyi imiyabaga yacu cyangwa se inkumi usanga bariko barahendwa n'abantu b'abapapa bubatse cyangwa se bagahendwa n'abagabo n'abantu b'abasore bakabahendesha ibintu
bitewe n'inyungu bo bishakira. Ubwo ivyo rero inyungu z'uwo mugabo zituma ahohotera umwana mutonyi cyane, hanyuma intuzenye ihohoterwa rijanye n'ivyo mu ngo naryo umugore ahohoterwa mu buryo cyangwa se buriya bitewe nuko asanzwe yubatse urugo. Cyane cyane abagabo bataratahura ko umugore hari ikintu yoba amaze mu rugo. Kesha abagabo twe twibaza yuko ari twe ubuzima bw'urugo bwose tubugize, cyangwa se kumenga umugore coba ari ikintu c'igikoropesho co gukoresha nkuko twishakiye. Mugabo haje ugiye kubiraba neza siko bimeze. Umugore ni umuntu wo guha agaciro mu rugo kuko ni ikintu kidasanzwe, kuko umugore adahari n'urugo ntigobaho. Kubw'ivyo rero iri hohoterwa je nshaka kuvuga ko mfatiye kuryo nabonye cyangwa se kuryo nzi, kujya kuntu umupapa ashobora kugenda akagenda akibera hiyo agataha, ashobora gutaha yarushe cyangwa se agataha yinywereye akagwa nkuko benshi babivuga, ashitse muhira agashika ameze nk'intare y'inkazi. Cyo gihe yameze uko umugore we aratuntura, hagera mu gitondo ko agenda kubera ariko wewe aba yaravyishizemo, kacafata nk'ibihumbi 5 tutora. Gusa igihe usanga bafitanye nk'abana 3 cyangwa se 4 cyangwa 5, ibyo bihumbi 5 umugore akiga ukuntu aza kubikoresha, agasanga ntibiza gukunda nk'ubwo ati mpaye amafaranga make. Umugabo nawe hakumwishura neza cyangwa se amubwire igituma atamuhaye yakwiye, kaca mugihagagura cyangwa se. Ndagushimiye cyane gose ndiko ndakunda kandi ndiko ndashima ukungene Emma King ariko aratuyagisha. Emma King, kugeza umwana isaha aho umaze kugenda ndiko ndahova kandi ndiko ndahatahura, ariko nturakora ku kintu ushaka canke nturakigirako. Ndashaka unsiguriye, mbega umugore wavuze yuko ihohoterwa bifatiye ku gitsina, mvuze ati ihohoterwa bifatiye ku gitsina, niva yuko ni gusambanya umugore, kumufata ku nguvu. Mbega umugore asanzwe yubatse arafatwa ku nguvu, mbega arahohoterwa? Nijo rashatse kuvuga ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Wambwiye yuko ari ihohoterwa rifatiye ku butsina ku mugore, wambwiye yuko hariho ihohoterwa rifatiye ku gitsina ku mwigeme, wambwiye yuko hariho ihohoterwa rifatiye ku gitsina ku mugabo canke ku musore. Ndashaka rero unsiguriye, mbega umugore ahohoterwa gute ku gitsina ciwe? Okay, murakoze. Ndabashimiye kubera muriko muramfasha. Yego. Hanyuma ico nashatse kuvuga, ihohoterwa rifatiye ku gitsina navuze yuko riri uburyo butandukanye. Yego. Ihohoterwa ryo gusambanywa ku nguvu cyangwa se ryo gufatwa ku nguvu si ryo ryonyene, ariko kubimsavye cyangwa se kubimbajije reka mvuge ku ihohoterwa rifatiye ku gufatwa ku nguvu. Ihohoterwa rifatiye ku gufatwa ku nguvu ku mukenyezi, ego birahari kandi cyane. Ego, ndashaka menye, mbe barafatwa ku nguvu? Bafatwa ku nguvu gute abakenyezi? Kozi abari umugore yubatse urugo rwiwe afatwa ku nguvu gute? Jewe sanzwe imenyereye yuko ni umuntu afise ubwenge, nubwo wavuze yuko kenshi na kenshi bakunze kuba abanyantege nke, ariko n'umuntu atahura kandi n'umuntu afise ubwenge. Gute rero umugore, ndashaka utubwire udusigure imbere ko badukurikirana, gute umugore afatwa ku nguvu kandi ari umuntu afise ubwenge kandi ari umuntu atahura? Murakoze. Aha hantu munyihanganire kubera njango ndababaze kugira ngo ntahure. Yego. Hari ihohoterwa rifatiwe ku gufatwa ku nguvu mu rugo ku mugore n'umugabo bubakanye. Umugabo arashobora kumufata ku nguvu batavyumvikanye naho aba ari umugore wiwe. Mugo kandi harashobora kuba irindi hohoterwa ryo gufatwa ku nguvu bitewe naho aba yagiye. Jewe kuko iyo nkunda yivuga uburyo bubiri, kuko ndayizi uburyo bubiri. Aha mbere njango mpere naha nyine wari kurambaza. Umupapa
wewe yishizemwo Ego. yuko iyo afise umugore umwanya wose akeneye kwabira umukenyezi wiwe aca asimbirako uko nyene. Hakabaho n'ikindi gihe umukenyezi wiwe ashobora kuba afise akabazo cyangwa se akabarushe cakaba nagwaye, Ego. cyangwa ugasanga bavuganye nabi, uwo mwanya ntari muri mudu yo kuba yokora mu mabanga mpuzabitsina. Mugabo umugabo wewe kubera yuko avuga ati wewe umugore wanje uri uwanje ndakugaba ndagutegeka, kaciba ngombwa kwaja kumufata ku nguvu akamusambanya ku nguvu, nukuvuga amwabiriye ku nguvu umugore atavyemeye, tuca tuvuga yuko aba amusambanije ku nguvu, aba amufashe ku nguvu. Ndagushimiye cyane gose bakunzi ba Major Talent TV ko muradukurikirana. Iki kiyago ni kiyago kiza gushika kure kandi kiyago muri ko murumviriza mwege musanzwe muri mu ngo, ndetse namwe bigeme, ndetse namwe basore, ndetse namwe bapapa. Making atubwiye neza yuko mu rugo ururugo turimwo canke ururugo barimo abantu basanzwe bubakanye, abantu bambikanye impeta umugore n'umugabo. Making ariko adusigura neza yuko hashobora kuba gufatwa ku nguvu, umugabo agafata umugore wiwe ku nguvu. Ni kuvuga yuko amufata ku nguvu ryari, amufata ku nguvu mu gihe batariko baravyumvikana. Ego ni inshingano zabo kandi inshingano kuzikora bose kumvikana ico kintu, ariko hari gihe ngusanga umugabo canke umugore atamerewe neza muri uwo mwanya, aho gasanga umugabo yikaramujana inyatsi hindukira akamuhindukiza akamukora ivyo bintu ku gahato. Ndagushimiye cyane gose ukungene uri kuradusigurira ico kintu. Hama ndashaka rero umbwire ikindi kintu. Ndakunda kumva ati ngo umugabo ngundi mugabo ngo arashobora kwinjirana ngo umugore w'ubundi akamusambanya. Gute Making wonsigura yuko umugabo ashobora gutera umugore w'ubundi akamusambanya, umugore akamwemera? Mbega birabaho? Komba nzi ari umugore afise ubwenge, komba nzi habariho ababanye, komba nzi abantu babakikuje. Mbega ico kintu kimeze gute? Mbega abagore barafatwa ku nguvu, bafashe ku nguvu nandi bagabo? Ego ico kintu kirabaho. Keshi je ndakunda kuvuga ibintu nshingira intahe cyangwa se mba narumvishe. Ego. Mwene vyo vyabayeko ari wabinyibwiriye, cyangwa nkaba naravyiboneye n'amaso yiwanje. Ikiro njyango mvuge ni ikintu jewe niboneye n'amaso yiwanje, ndakibwiwe na mwene co kuko uwo muntu keshi turamana. Ego. Uyo mudamu njyango mvuge ni umudamu yari mu buzima butoroshe hamwe n'umugabo wiwe. Hanyuma hari ukuntu biyungunganije, umudamu arose agatahe gakenyi, ni kuvuga yakarose bavyumvikanye ko n'umugabo aramwemera ati genda. Nubwo haca haba wundi muntu w'umugenzi wabo, Yego. w'umupapa, aca mubwira uti je hari ibintu nkora, wewe woza nkagufasha nkakwigisha ibintu kubikora kugira ngo nawe urabe ko utangura ubuzima. Uyo ari umugabo wundi, arundi umugabo atari umugabo wiwe. Ari uwundi mugabo, yari uwundi mugabo atari umugabo wiwe. Ego. W'umugenzi wacu, kuko uyo muntu reka basi je ndavyishireko ko yari umudamu wanje, kugira ngo abantu bashobore gutomoka cyangwa se gutahura ico turiko turagerageza kuvuga. Ego. Uwo mugenzi wacu w'umupapa jiwe nararundiye umutahe ndamurungikira uyu mudamu wanje ati genda akwigishe bijya bintu yakubwiye yuko mwokorana. Yego. Ja mudamu wanje aragenda rya mbere, rya kabiri, rya gatatu, mugo kurigira kane. Yego. Bica biba ngombwa ko amubwira uti rero uze kumpitana muhira. Amuhitana muhiri wiwe, wa mupapa nawe asanzwe afise umugore, mu umugore wiwe ntibabana, atungiye umugore ruguru. Umugenzi wawe ntiwokwigera ntiwomwikeka ngo hari ikibazo kugukorera. Oya. Umudamu ahashitse, wa mugabo aca amufata ku nguvu, akubitira ku muryango, amufata ku nguvu,
bamaze kugwana amufata ku nguvu umva yaramusambanije hanyuma umudamu ahantu je nagiye kubikunda yaratashe arabivuga arabimbwira janje mvuga ati ntangorane ko vyabaye kandi tukaba twagiriwe nabi n'umugenzi wacu yego nukuri jini baza uko ari amahoro menshi ibyo navyo turi mu mujane mu butungane nta wabibonye tuca tuvyakira uko nyene mugabo urumva yuko nukuri amabi arakogwa mu buryo butandukanye kandi abantu kenshi badakoresheje ikijanye no kwihangana ni hamwe usanga havuyemo n'ikintu kibi kuko nk'ico gihe nk'iyo biciye bisanga ndi umuntu mubi noca ndamurondera kugira ngo nanje ndamugire nabi ndamwihore. Ndagushimiye cyane gose Emma King utubwiye neza yuko ivyo vyarigeze gushika ndetse bigushikira wewe bishikira ku mugore wawe umukenyezi mwubakanye bimaze gushika ku mukenyezi wa mbega ntabwo yoba ari tirike umugore wawe canke umukenyezi wawe yoba arakinye amaze gushika kuyo mugabo akamwihereza bakavyumvikana hama umugore wawe akaba yaratinye yuko ashobora gutwara inda y'uyo mugabo ama akaciza kukubwira sheri burya je kwera ujya mupavyagenza ukunuku yamfashe ku nguvu ibi nibi ntiyabicishije miyo nzira canke yaramufashe ku nguvu vy'ukuri gusa hari akajambo kankuze ku mutima maze kumva yuko umugore wawe amaze gukorerwa ayo mabi bimaze kumushikako acaraza arabikwitura burya jewe vyagenza ukunuku iminigano yabaye iminigano turagwana niki mpaka giriki amfata ku nguvu mu vy'ukuri cyo cyunda kizi kandi agitahura iyo umuntu amaze kugusumvya inguvu muri ico gikogwa iyo umuntu amaze kugusumvya inguvu mu vy'ukuri arakwabira ndibaza yuko vyagenze uko nyene ikambanze numwenge kukubera uriko urambaza ibibazo byumvikana mu bwo kandi umengo biragoye yego ariko reka tugerageze kubwira abakunzi bacu cyangwa se abantu bariko baratwumviriza muri uno mwanya bakurikiye runo rubuga rwa Mijo Talent TV ivyo bintu byose umbajije birashoboka ashobora kuba baravuganye ariko kandi umugore n'umugabo hajya aye jambo ry'Imana rivuga ngo kuva umubaye umubiri umwe hanyuma abandi bantu nabo ku ruhande bakunda kuvuga uko bashaka cyangwa se ibyo biyumviriye kenshi bakunda kutubwira ngo umwana amenwa na nyina ivyo yose ingorane umugore wa murarana buri munsi nawe yogenda akamutera inda kuwo munsi nawe akacaza kwigejeje mukararana umva biragoye kandi ntibigoye musanzwe muzi mwese yuko abantu kenshi bakunda kuvuga ngo umwana amenwa na nyina umugore wawe aho abari uko bigenda kose mutegerezwa kurarana buri joro mukarara mu nzu imwe kandi tariki ntiza gusimburanwa n'iyindi irya tariki rero yujya munsi yujya mwanya na rya joro niyo baraba ko umwana yavukiyeko naho hoba harenze ko kw'iminsi nk'itanu umwana aguma ari uwawe yamutera inda atamutera inda ivyo we ntibiba bikuraba wewe uri umupapa ufise inshingano zo kurera abana kandi uzi kutunze umudamu wawe ivyo rero ntitwobija ko je ikintu nahaye agaciro kandi caciye gituma nemera umudamu wanje ko yoba mbwije ukuri nuko yaje akabimbwira nanje nkacamenya ububi bw'ujya mugabo bw'ujya mugenzi wacu nivyo rero je nibaza yuko amabi afatiye ku gitsina ku ruhande rw'umudamu cyangwa se umupfasoni mu rugo nayo je numva no yasigura uko ndagushimiye cyane gose Emma King atubwiye neza yuko amabi afatiye ku gitsina ku ruhande rw'umukenyezi ku ruhande umufasoni ariko aragerageza kubidisigurira neza ni kuvuga yuko umukenyezi
canke umufasoni umuntu amaze gushinga urugo rwiwe ego bahura n'intambamyi nyinshi cyane gose urashobora kuba uri umukenyezi wubatse urashobora kuba warubatse urugo rwiwawe urashobora kuba warambitswe impeta urashobora kuba ufise umugabo wiwawe urashobora kuba ufise ndetse n'abana ariko hariho abagabo nshobora kwita yuko nta mutima bajeje no kwifuza abagore babandi bajeje no kuraba abagore babandi bajeje no gusambanya abo bagore babandi bakabafata ku nguvu abantu benshi bariyumvira yuko ico kintu kitobaho yuko ico kintu kitabaho cyane kitoshoboka nivyo umukenyezi arahohoterwa umukenyezi arafatwa ku nguvu kandi gufatwa ku nguvu umukenyezi sabo bagabo bonye bashira kumwinjirana ego ushaka kwinjira mu mukenyezi uvuga ati nongo twavyumvikanye no ivyo ntabwo byo kumvikana biba birimwo umukenyezi umaze kumutera canke amaze kugendera mu rugo rwiwawe ego habariho imigande runaka ibihari ariko hari ukuntu bafatwa ku nguvu uramusumvye inkomezi umaze kumusumvya inkomezi ico gikorwa ukakirangura ayo mabi rero afatiye ku gitsina ayo mabi ariko arakorerwa mu bakenyezi nukuri tuyiyamirize tuyahagurukire ugira iki tuyagwanye abakunzi ba Mijo Talent TV no kwinda bashimira cyane gose ukungera miko murabanda yamudukurikirana uko bukeye no ko bwije iki kiganiro kirabandanya cyane gose niko kiragarukira ngaha aya yare amabi two turavuga afatigwe ku gitsina ku ruhande rw'umukenyezi vuba cyane gose tugiye kubandanya tubayagisha ku mabi afatiye ku mwigeme turabashimiye cyane gose twari kumwe n'umutumire wanje yitwa Emma King yabwiye yuko ku mazina yiswe n'abavyeyi ni Nzeyimana Emmanuel hamananje ijumi ko murumva ndabakunda cyane gose banyita Jedor inyuma ya kamera imisi yose twama turi kumwe na David Harrison ku mazina yiswe n'abavyeyi bamwita ngo Izerimana David umuntu abikora neza cyane gose ndabakunda Imana ibahezagire bye bye